Shetani amerushwa mbali. Hana uwezo kwake aliye na Yesu Kristo. Hana nguvu kwake aliye na uwezo wa Yesu. Wakati shetani anajua nitamtumikia Mungu, na wito wangu ni mkubwa mno, katika miaka ya 50, mu myaka ya 50 gutyo, nikawa naumwa mno, narababara gose mwili mzima, nababara umubiri wose. na nilipopimwa bamaze kumpima, baada ya muda mrefu, kandi hashize igihe kirekire, ilionekana nimejaa kansa. byabonetse rero ko ngwaye kanseri. Ilionekana mapafu yote kansa. byaboneka rero ko mu mahaha yose nuzuye kanseri. Ilionekana maini kansa. byaboneka ko mu mara yose nuzuye kanseri. Ilionekana figo zote kansa. amafigo yose yari yuzuye kanseri. Ilionekana matumbo yameanza kansa. rero mu nda kanseri yari tanguye kuza mu nda hose. Ndani nilioza. nari naraboze imbere Kwa miaka 6. maze imyaka 6. Nikawa kama skeleton. hama sigara ku muntu asigagendera ku magufa gusa. Nikawa natembea hivi tu, nagenda nunamye gutya, siwezi kuinuka ntashobora kugororoka, kama skeleton, mifupa mitupu. sigagendera ku magufa gusa. Sikuweza kula chakula, nari ngifungura, ila nilikologewa mchicha tu kidogo na maji. barandondera nk'utuntu tw'amazi canke ubuyi gusa abatwo nihereza. Nilipigwa sindano baranteye inshinge hapa mgongoni na sehemu zingine, baranteye inshinge zo mu mugongo n'ahandi. dawa nyingi kwa miaka 6. nabimaranye imyaka 6. Nimeoza ndani lakini bado ni hai. nari naraboze imbere ariko ngenda nsa n'umuntu ari muzima. Katika mwaka wa 6, hama rero ku mwaka ugira 6, huko nilishamuaga mama kwamba kwa heri mama, wakati wowote mimi naenda kwa Bwana. nari namaze gusezera mama mvyara, ntinda gusezeje ndagiye. Wakati wowote mimi nitatwaliwa. ati je igicacho cyose ndashobora kugenda. Itatosha kwa ushuhuda niliyompa Yesu. kandi ivyo bizoba bikwiye kubishinga naye nashingiye Yesu. Lakini kwa ndani ariko imbere nilikuwa nasikia kwamba, narumva yuko, ninakumbuka kwamba, naribuka yuko mwaka wa 46, ndibuka ko mwaka wa 46 Bwana aliniamuru, Imana yarantegetse, na akaniambia wazi irambwira ku mugaragaro nitakavyotumika, uko nzokora, na ya kwamba amenipa Injili. hama ubwo butumwa sio ya furaha, subutumwa bw'umunezero. Alisema ninakupa Injili ya machozi. yavuze ndaguhaye ubutumwa bw'amosozi cyangwa amarira. Utalia na wanaolia, ngo nawe uzofashanya n'abarira kurira. Injili ninayokupa, ubutumwa bwiza ndaguhaye, ni ya majonzi maisha yako yote, n'ubutumwa bw'amarira mu mibereho yawe yose. lakini ariko uniletewa na kondoo katika zizi langu. nzanira intama mu ruhongore rwanje. Nilipokumbuka hilo tu, maze kwibuka iryo jambo rero, nikasema sifi. ndavuga nti singipfuye, singipfuye. Bwana alitamka, warivuze, sijatumika muda mrefu, sindamara igihe kirekire ndamukorera, hayo nitakuwepo tu. kubw'ivyo rero nzobandanya kubaho. Ulipofika wakati igihe rero kimaze gushika wakufa kwangu, cugufa kwanje, niliona udhaifu mwilini. natangwe kubibona intege nke z'umubiri. Siku hiyo ilikuwa ni ajabu. uwo munsi rero wari gitangaza. Kwa kama saa hizi saa 11, zari nk'isaha 11 nkizi. nikaanza kujisikia mama nimepona. hama nca ntangura kumva nakize, mbwira mukeje nakize. Bora nasikia nina nguvu ya kusimama. ndumva ko mfise inkomezi zo guhaguruka. Bora nasikia kwamba ninaweza hata kunyanyua mguu. ko mbona nshobora guterura ukuguru. Leo hutanishika najua. uno munsi nturinda kumfata ndabizi. Niache nijaribu kutembea. reka ngerageze kugenda genda twari kuramfasha. Nikajaribu kushika ukuta, ndagerageza kwiyegereza uruhome, nikasimama pole pole, ndahaguruka buhoro buhoro, nikaanza ndatangura nikutembea kama mtoto mdogo. ntangura kugenda genda nk'umwana mutoya. Huku nashika ukuta. hama rero nishimikije uruhome. Kansa imejaa mwili mzima. kanseri yari yaruzi umubiri wose. Sina mahali pazima hata. nta na hamwe nari ngikomeye na buhoro buhoro. Siku zile daktari alisema, ico gihe rero daktari yari yavuze ngo, madokta wote wa hospitali ya kwetu wakasema, abadaktari bose bahari mu bitari wacu bari bavuze, hatuna neno na wewe tena, ngo nta kintu twatuki gukorera, tumemaliza kazi zetu. ibikorwa byacu twarabirangije.
urarangije hakuna dawa tena. nta wundi muti woronka. Tafuta Mungu kama unayeabudu kwake. Rondera Imana nambo Imana hari Imana usenga. Lakini ujuzi wa mtu tumekomea hapo. Ariko ubumenye bw'umwana w'umuntu burangiriye ngaho. Hatuna uwezo tena wa dawa yoyote. Nta kindi kintu twoshobora kugukorera kijanye n'imiti. Nenda nyumbani kwa muda wa miezi miwili. Gendi muhira umara igihe c'amezi 2. Itakuwa mwisho wako. Hama rero uzoburangije. Dokta akakatata kunipa dawa siku hiyo. Daktari rero ico gihe ntiyashoboye no kumpa n'umuti, yaravyanse. Alikuwa mzungu dokta huyo. Uwo daktari yari umuzungu. Maana ni siku za wakoloni. Kuko cyari gihe c'abakoloni. Hivyo nikaondoka nikarudi nyumbani. Hama rero ndava ngaho ku bitaro nsubira imuhira. Nikasema na mama kwamba basi imetosha. Hama rero mbwira umukenyezi wanje nte byose birarangiye. Bwana naweka maisha yangu kwako. Temwa Imana ubugingo bwanje nabushize iwawe. Nageuka about turn. Hanyuma rero ndahindukira. Ukishindwa wewe basi. Nti wewe Mana ni wananigwa rero nta kundi. Nikageuka roho, mwili na nafsi. Jewe ubwenge umubiri byose ndabihindukirije iwawe. Geuka leo. Uno musu uhindukire. About turn. Gerageza uhindukire gose. Roho na mwili na nafsi. Impwemu n'umubiri n'ubugingo. Na mali zako zote. N'ubutunzi bwawe bwose. Na maisha yote. N'imibereho yawe yose, ubugingo bwawe bwose. Tani kwa Mungu. Hindukirira Imana wese. Ugeuke mwelekee Mungu tu. Uhindukire urabe Imana yonyene gusa. Lingine usiwe nalo tena. Ibindi ntusubire kubiraba. Binadamu mwisho wake ni hapo. Mwana w'umuntu rero ahereza naho. Nikakaa mwezi ukapita. Hama rero ndabaho rero ukwezi kurarengana. Wa pili ukaingia. Ukwezi kwa kabiri kuratangura. Katika wiki ya pili. Hama kuinga ligira kabiri. Ndio nikaona hizo nguvu. Mbona rero izo nkomezi. Nikasema mama nipikie ugali kidogo leo. Hama ndavuga ntewe mukenyezi uno musi ncumbira umutsima. Pamoja na mboga nzuri. Ndondere ni mboga zimeze neza. Na nikala kwa mara ya kwanza kwa miaka 6. Muri iyo myaka ya 6 nari maze aho rero natanguye gufungura. Saa 12:30 ilipofika. Igihe cy'isaha 12 n'igice kimaze gushika. Nilianza kuona baridi. Ntangura kumva ko nkanye. Nikasema mama nifunike kidogo nguo. Ndavuga ntewe mukenyezi numfuka impuzu gatoyi. Hapo ndipo niliposinzia moja kwa moja. Aho rero naciye ndyama ndatora itiro ndasinzira. Nikaona mtu ananijia tena. Mbona rero umuntu aja hondi. Akaniambia njoo kwangu. Arambwira ati ngwi wanje. Nimetumwa nikutwae. Ati jewe natumye kugira ngo ndakujane. Nikainuka. Hanyuma rero ndahaguruka. Pakapasuka hapa. Hanyuma rero ncanumva nganza n'umuntu. Nikatoka nje. N'umuntu. Nikaona chini mwili wangu ni hanze hama mbona umubiri wanje uryamye hasi. Nikaenda juu sana. Hama ndaduga gose. Zaidi ya mawazo ya mtu. Kurusha ivyiyumviro vy'umuntu vyogeza kwiyumvira. Baadaye akasema. Mu nyuma ya haravuga. Nakubali urudi nyumbani. Ati ndemeye kusubira imuhira. Kwa sababu ya kusudi langu duniani. Kubera intumbero yanje imwe ku isi. Kwa ajili ya kanisa langu duniani. Ubwishengero ryanje riri mw'isi. Rudi uniletee wana kondoo wangu. Sisubira inyuma nzanire intama zanje. Katika zizi langu. Mu ruhongore rwanje. Urudi. Usubira inyuma. Urudi. Subira inyuma. Nikatazama chini sioni. Hama ndaraba hasi sinagira icyo mbona. Malaika aliponirudisha nikaona dunia iko hapa, nikaingia mwilini. Hao malaika rero amaze kunsubiza inyuma mbona isiri hasi nshasubira mw'isi nyene. Watu wamejaa nyumbani, Moses amekufa. Abantu rero bari buzuye muhira bavuga ati Moses yapfuye, Moses yapfuye. Saa 3 usiku wakamwona Moses anainuka. Saa 3 zo mwijoro babona Moses arahagurutse, Imana ishimwe. Nikasema yatosha. Ndavuga ntivyo birahagije. Nitamnena huyu Yesu. Nzovuga Yesu. Ili wote wafunguliwe. Ngo bose babohoke. Alivyoniponya ataponya na wengine. Muwankije tazokiza n'abandi. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe.